bakunzi ba Peace International TV, abagenzi bacu tubaramutse, tuba hanikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi tugiye gukora. Uyu munsi twagendeye mu Kamenge muri Mirango ku G13 niho turi, neza na neza hepfo y'Abafaransa, amashuri yo ku Bafaransa. Turi kumwe rero na Jackson, niwe tugiye kuganira muri kino kiganiro. Jackson, turakuramukije tuguha ikaze kuri Peace International TV. Ndabaramukije namwe kandi ndabashimiye kuba mwaduteteka mukaza hano kutora musa. Aha niho dusanzwe dukorera ibintu bijanye n'ivy'ubuvuzi mu kubungabunga amagara y'abantu. Murakoze. Turi kumwe na Jackson. Jackson, irindi zina kibari gute? Jackson ni Manirama Jackson. Ego. Rero tugiye kuganira ku bintu by'ubuvuzi. Mwumvise yanabicishijemwo nivyo bakora hano nyene mu Kamenge, iby'ubuvuzi. Iyo tuvuze iby'ubuvuzi, ubuvuzi bwifashe gute ngaho iwanyu? Okay, muri rusange ibijyanye n'ubuvuzi byifashe neza cyane, kuko ngaha anye ntiwambaje ati mbega muvura indwara zimeze gute. Ngerageje gusigura, aha tuvura zijya ndwara abantu benshi bibaza ko zidakira kandi zikira. Ego. Aha ngo bavura indwara abantu benshi bibaza ko zidakira ariko zigakira. Mbega none kugira ngo abantu bamenye uko zidakira, ubwo ntibabibwiwe n'abaganga? Okay, no kuvuga hari igihe ushobora kuja ku muganga akakubwira ko ijya ndwara ikira. Ko dufate nk'akarorero, hariho abantu benshi bibaza ko diabete idakira, ariko diabete irakira neza cyane mu gihe iba yarose umuganga asanzwe abizi neza kandi bivanye n'imiti. Kuko mu bisanzwe hari ibintu hano mu Burundi wacu tumenyereye cyangwa se tutamenyereye nk'ibintu byo gukoresha imiti kama. Rero mu gihe uba ufashe uwo muti kama, mu gihe uhuye n'umuganga wuzi neza, uwo muti kama uragufasha kuri diabete yawe neza kandi cyane. Ndiko ndumviriza Jackson, mukoresha imiti kama, imiti ndunde, nivyo? Na cyane kuko urazi yuko kuva na kera n'abasokuru bacu bakoresha imiti kama, kuko imiti kizungu urazi yuko yagiye kuza ku ntwaro z'abakoroni, aribo bagiye baza baravuga yuko donke imiti kama yuko ari imiti itabaho, ibintu nk'ibyo. Rero no munsi abarundi benshi bariko baramenya n'imiti kama icyari cyo cyangwa se akamaro kayo. Kandi kira noneho reka tubanze dushimire na leta mvyeyi, leta nkozi yacu, yo yabonye yuko donke umuti kama yuko togira kagirire, utogenda kagirire hama ukavuga ati nyakoba mukuru w'igihugu akavuga ati nzoteza imbere igisata cy'ubuvuzi kama mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ni nkuko nyene no mushikiranganje amagara y'abantu yigeze kuja mu nama shikiranganje, aravuga yuko aravye imiti kizungu ko hari indwara itagishiwe kuvura ishobowe n'imiti kama, ibintu nk'ivyo. Ego. Yes, urumva ko imiti kama ariyo Jackson akoresha mu kuvura abantu na za ndwara mwumva yuko zidakira, za diabete, kanseri irimo? Oya, kanseri ntirimo. Nk'indwara dushiye kuvura nka diabete turayikurikirana. Diabete kugira ikire neza turashobora kugukurikirana igihe cy'amezi 3 uri ku muti wacu. Hama turavura n'indwara bita asima ku buryo n'ipompo uyifise ushobora kuyita. Turavura guhera ku ndwara z'intandara, ibyo byose turabikurikirana. Amaso, abantu bafite ikibazo cy'amakijana hemorrhoide cyangwa se cyo bita hernie, no kuvuga mu Kirundi cyumvikana umusipa. Hemorrhoide naho ngerageje kwisigura mu Kirundi, nijya ndwara ushobora kugenda ku mwanda mukuru ugatangura kuzana amaraso hamwe kikanasohoka mu Kirundi cya ruguru, cyangwa tuzi bakunda kuvuga yuko ari urusigo rwo mu nda. Hama ibintu bijana n'ama infection, byo byose turabikurikirana n'ibindi.
urumva yuko Jackson bakurikirana ingwara nyinshi kandi abantu mw'iki gihe bazi yuko zidakira. Ariko Jackson, imbere yuko kumbure tuja kure, ivyo bintu byose mvuga, izo ngwara zose muvuga mukurikirana, mbega muba mwaravyize? Okay, twarabyize neza cyane kuko hajya ahanye ntiwoza gufyinira ku magara y'umuntu utabyize nticyokunda, kubera hajyanye bakubwiye amagara y'umuntu nikatihabwa. Kuko jewe turetse nibi byo by'imiti turakora n'ibijana kinesiotherapy. Kine nk'ubunyi jewe urashobora kumpamagara umuntu ari paralize ugasanga ayimaranye nk'imyaka 10, ndashobora kumugira kine kandi umugwayi agakira neza cyane atakibazo. Tumenyereye Jackson nga mu Burundi twumva yuko abantu bize hanze ari busanga bafise ubumenyi kumbore buhanitse kurusha kumbore bize muri Afrika canke n'ahandi. Wewe uba waravyigiye ibi bintu? Okay, ego ingorane dufise twebwe abarundi kenshi dukunda kumenya donc kwemera abazungu, ariko rero abazungu si bashoboye bonyene no munsi. Ego hama jewe mu bisanzwe kuba naravyize je navyigiye mu gihugu ca Kenya. Aba muri Kenya ndaje Kampala mu Buganda. Aho se hano mu Burundi mu bisanzwe urazi yuko atashure rijana n'ivyo kugorora cyangwa ibijana kinesiotherapy, iryo shure ntari hari. Ego twose n'utuntu mu bisanzwe usanga umuntu ariko araja kurahura hakurya y'amazi. Ego mu ncamake hano gatonye nuko n'ifoto nibaze yuko yo biri kure cyane. Hano noba mfise n'amafoto twifotozanije n'umuzungu wo muri Espagne, ndiko ndamugirira ibintu bijana kine. Ico gihe ageze hano mu Burundi yabajiye umugenzi umwe araho ari muri Canada ubonye mu docteur arambwira ati nkene muganga mu expert yobaza ibintu bya kine neza. Nibuka icyo gihe yuko bace bandondera yari umuzungu umupadiri, ndamusanga muri Mose Gikungu. Hanyuma icyo gihe ndamuvura vraiment kuburya ryoherwa, tangura kumbaza aho nabikurikiraniye, kuburya nambwira ati nkagaruka nzoza ndakuzaniye bagenzanje bashika kuri 4. Rero muri rusange nciye mbona niyo foto, ifoto mu bisanzwe ni iyo muzungu. Icyo gende ko ndamukurikirana urabona yuko donke n'amafoto twarariye bivanye n'ukuntu abonye umwirabure ariko aramukurikirana amuvura, kandi natwe abirabure duhora tugenda iwabo. Rero ikintu cya mbere no babwira abarundi nuko hano mu Burundi natwe hari habashoboye, hari incabwenge irifo yuko no mu Burundi tutegereza kwiyemera bivanye n'ivyo twatwararahuye cyangwa twarize. Ego murakoze. Yes, urumva ko Jackson yaravyize, ararahura n'ubwenge butandukanye, ubumenyi butandukanye mu bindi bihugu. Rero ngira ngo twobandanya. Jackson, mwavuze yuko mukurikirana ingwara zitandukanye nka diabete, muyivura gute, bigenda gute? Okay, murakoze cyane. Twebwe ikintu cya mbere ari umugwayi atumbere hano ku ivuriro, araza akatubwira ibimenyetso bya diabete vyiwe afise, turamwaka n'impapuro zo kwa muganga aba yarakoresheje ko ama examen. Hama tumaze kuraba turafise ukuntu natwe tuca tumwandikira imiti yacu, hanyuma tuca tutangura tukamuha imiti. Turamwereka ibyo ategereza guhagarika atazosubira kuzarafungura nk'uko n'ahandi ku yandi mavuriro ya leta asanzwe abikora. Hanyuma umugwayi wa diabete kugira tumuterete neza no kuvuga tumuha ikiringo c'amezi 3 ari ku muti ariko arawufata. Muri ico kiringo c'amezi 3 tumusaba yuko agenda kugirisha controle, no kuvuga ya controle amaze kuyigirisha donke arashira kutubwira ati okay narakize cyangwa se ndakira. Mu gihe avuze nyati hari akantu gatonye nkifise, araza kandi tukabandanya tumushira ku muti ku buryo yangwara yiwe ihera. Ego ni nkuko nyene dushira kuvura gute, ko gute hari abantu benshi
baje ngaho bakibaza ko gute idakira, ariko gute ngoma ndakubwire yuko nka jewe imaze kubyimba cyane, ahubwo iranyorohera kuvura ego kuruta aho ibitarabyimba. Nuko bimeze. Bakunzi ba Peace International TV, tuko turaganira na Jackson, murumva ko ariko aratubwira ibintu bikomeye. Mugabo jewe ndacafise ibibazo kumbure, ndamubaza Jackson kugira ngo tubashe gutahura neza. Mbega Jackson, umuntu mwebige uko kuntu muvura umuntu ataraja kwa muganga ngo bamupime basangiye diabete arayifise, basangiye gutarayifise, mwebwe murafise ukuntu mushobora kumupima mwebwe nyene abituye mukamubwira ati bijya uragwaye diabete cyangwa uragwaye gute? Ego cyane birashoboka. Ego hama mu gihe naba yaragiye kora ya mavuriro aya leta, hama bakamugira ivyo bipimo bakamubwira ubugwayi afise, ego turamwaka impapuro. Ego ariko mu gihe atabaragenda twebwe araza ngaha turafise kuntu duca tumugira ibipimo, hama tukaraba yuko by'ukuri ubwo bugwayi abufise. Ego tubona ari bidashoboka naho tuca tumubwira agacagenda ahandi no kuyana mavura. Nuko bimeze. Hama ni nkuko amaze kuja kuri insuline cha downire twashira naho ni kumukurikirana ta kibazo na kimwe, kuko tuba dukene tuvura umuntu hama wenyene azosigare azana n'abandi bagwayi. Ego kuko urazi yuko umuganga amenyekana abivanye n'abantu aba yaravuye, hama babantu nyene kandi bakagaruka bakamurungikira abandi bagwayi. Nuko bigenda. Ego turiko turaganira, watubwiye ingwara nyinshi kumbure ariko reka ngarukiye kuri diabete. Diabete hariho dora twumva yuko hariho diabete yo mu miryango hereditaire, nayo nyene irakira? Mu bisanzwe ndabisubiremo, nta ngwara n'imwe idakira mu gihe bitaronkewe umuti. Mu gihe yaronkewe umuti nta ngwara n'imwe idakira. Ingwara ireka gukira mu gihe ata muti bihuye nayo iba yarose. Ni nka kujya bakubwira hepatite ngo ari hepatite C, hepatite B, ibintu nk'ivyo onye. No kuvuga iyo ari yo yose jewe ndayitereta hama igahera neza. Ko nk'ubu ngoma ndaguha karoreje no ngaha ejo haraje umuntu yaravuye muri controle, hama n'ahantu mbere bari bamwakiriye hari ku bitaro biraho ntiriwe ndavuga izina, ariko uwo muganga kubera sanza nzo mu dogiteri yatanze nimero yanje ati genda kuri uyu muganga ni washoye kuvura. Yaraje umuti ndawumushyira ku kwezi kose, hanyuma cyanamubwira ati imbere kugariki wanje uzoca ugenda ku yandi mavuro nk'atatu hamugirishe controle, hanyuma bakugiriye controle uzoca ubona kugaruka iwanje. Kuko mu bisanzwe uciye ku mavuro ashika kuri atatu uba donc bakakubwira ni negative cyangwa ari positive hose, no kuvuga mu bisanzwe ububona ukuntu byifashe nuko onye bimeze. Yaraje ngaha rero hama arambwira ati vraiment meze neza. Naragiye ku bitaro kwa Ezekiel, naragiye kwa Buyengero, hama barambwira kari sawa. Muri amavuriro uko arangahe ndakubwiye harimo rimwe ryari ryamutoye iyo hepatite ricari murungika iwanje. Ego rero mu bisanzwe ndanahamagarira canka terakamo leta mvye leta nkozi yuko kuri amavuro ya leta cyangwa yani ma centre de santé yuko mu bisanzwe bo duhereza nk'uburenganzira, hama babishoboye babyize bize bijane y'imiti, hama tugashira amavuriro imbere yajya amavuro ya leta, ku buryo ingwara muri ibi bitaro vya leta badashiye kuvura, ku buryo tucato baca bamuturungikira ati genda kwa rijya vuriro hama bagukurikirane. Ego ako niko kamo ntera leta y'u Burundi, nkatera nakamo kandi abarundi banyumva abari hanze y'igihugu bijukira mu bisanzwe kwivuza izo ngwara bibaza ko zidakira kandi zikira, kuko mu bisanzwe hari abaganga babizi, hari abaganga bashoboye bizi bijanye n'imiti kama icari cyo. Murakoze. Yes, none Jackson, iyi miti mukoresha musanzwe abantu benshi barazi ko imiti ndundi iravura,
benshi barabizi benshi baravyize mugabo ikibazo abantu benshi kumbure bafise ni ca doze. Abana kera twese twakuze tugwara inzoka tugwara inkorora baduhimira vumba mugabo rero ikibazo kica kigaruka kuri doze. Mwebwe ivya doze mu bipima gute bigenda gute? Okay, murakoze cyane. No kuvuga imiti kama iravura nivyo. Gatonyi kubijana na doze umuti kama ukoresheje nabi ushobora kugutera izindi ngaruka nka kujya kw'ikizungu ishobora kugutera izo ngaruka. Kuko umuti kama uvura cyo kimwe n'umuti kizungu. Kuko no kuvuga ingorane umuti kama ushobora kugutera nizo n'umuti kizungu ushobora kugutera mu gihe uba wawufashe nabi ukawufata ukutariko dufate nk'ubonye urarengeje doze. Ego nuko kuko mu bisanzwe ushobora gufata doze irenze ngo umuti no kubera ari umuti kama oya. Kuko urazi yuko niyo ikizungu ihingurwa muri kama nuko gusiba yaciye mu mahinguriro nyene usanga agenje bute. Ego rero umuti kama dufate nko ngaha anye nk'uyu mutuyu uyu n'umuti wa diabete ukora kuri diabete. Dufate nk'ubu uyu nturenze ikiko kimwe cy'umuti mu gakombe agakombe kajya gatonye tuvuge kakayenkare. Ego ikiko kimwe gihurirana na kajya gakombe ukuvuga wihenze ugafata ibiko bibiri no kuvuga umuti utegereza kukugirira ingaruka mbi. Ego uraguhenda uko biri kose nuko rero doze ngaha nturenze ikiko kimwe niyo doze y'umuntu. Ego none kugira ngo mwebwe mumenye doze nuko kontu kumbure mwavyigiyemo murafise ukuntu mu bipima murafise ukuntu bigenda gute? Nkuko nabigusiguriye hajya amagara y'umuntu kuko nikatihabwa ntishira kuza gukora ibintu utabanje kwiga neza. Ego rero mu bisanzwe banza ukiga ukamenya ati uyu muntu ninamuha uyu muti uyu urashira kumugira ingorane cyane ushira kumugira ingorane kandi ucumenya donke na ntuzenya tegereza gufata ukingana. Ego tegereza kumenya doze y'umuti. Ego ushira gukoresha ku magara y'umuntu nuko. Yes nkuko rero tubibona Jackson muganga ariko arabitubwira hano hari umuti uyu muti mbega uvura iki uwo? Okay, uyu muti ukora kuri estoma. Ku buryo estoma naho bugeze ku rugero rwo kudoha amaraso estoma irakira neza cyane gose. Ego kumbona none uri mu gacupa wugaye bigenda gute murafise laboratoire? Okay, utegereza kuba wugaye kuko umuti wose umugwayi ategereza gufata no kuvuga utegereza kugirira isuku ukaba ari umuti uteguye neza ukawushira ahantu hameze neza cyane. Hama kwijana na laboratoire nta laboratoire turagira ariko gusa mu misiri imbere leta irikira bitunganya ko mu bisanzwe haturiko turavugana mu mwaka uheze twaheruka mu munsi mukuru wabereye hajya kuri NSP muri sare ya NSP yibaza urahabona. Twari twatewe iteka turi kumwe n'uwaserukiye leta y'u Burundi twari kumwe kandi n'userukira ishirahamwe mpuzamakungu RMS no mu Burundi. Hama mu kintu mu bisanze baratwemereye yuko ibintu bijana laboratoire donc bagomba kuzoyizana. Ego nibyo biri mu nteguro kugira ubuvuzi kama bushobore gutera imbere hano mu gihugu cy'u Burundi. Ego yes reka turangize ikiganiro twari kumwe na Jackson niwe twari ko turaganira ni muganga avuza imiti kirundi kandi yavyigiye abifisemwo n'ubumenyi buhagije. Twaberetse amafoto twaberetse imiti akoresha kugira ngo avure abantu. Jackson turiko turaheraheza kino kiganiro nikiye kintu wabwira abantu muri rusangi bagwaye zino ngwara? Okay, murakoze cyane.
ku bwanje mbona umenga umwanya umbanye na mutonye kuko ivyo nari gusigura vyari na vyishi ariko ntaco ngo akaryoshe ntigahora mwitamo. Rero akamo nshobora gutera abarundi bari ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi cyangwa bari hanze y'igihugu nuko dufate nk'ubu nk'akarorero nk'ubu urashobora kuba umaranye n'umugore nk'imyaka nka 10 hama je nkashobora kugukurikirana neza ukavugwa kuko nk'ubu nk'akaronda afise umuntu mperuka kuvura sinumwe abigihanga ego abigihanga nk'ubu yaba byari n'ibintu byari muri gahunda mba naranamutelefone wenyine akaza hama gashinga ntaye by'ukuri ko bari bamaranye n'umudamu igihe kinini cyane ariko no munsi novuga ati Imana ishimwe kuko afise abana bashika kuri 2 avuka mu Kayanza hano muri commune Gatara kandi uwo muntu wenyene yama yazanye n'abandi bafise amakankayo kugeza n'igihe abiwabo bamubwiye ati ahubwo wereka kuzurabesha yuko arabandi baganga ni wewe uri umuganga ahubwo usigaye uvura. Ego mbona nk'umuntu wo mu Kayanza aje hani Bujumbura ati jewe narungitse n'umuntu gucya mwavuye arakira. Ego hama turavura n'ingwara z'amagute nkuko nabivuze hari abantu ngaho onye usanga bagwara gute bivanye kuvyo bariye izinyama inzoga kujya neza ibintu nk'ibyo basanga bamaze kugwara gute bugesera bagaca baje ngaha bakihebura gute turayivura nibaze ngaha aha ni mu mirango kugiye 13 mirango ya kabiri ahantu beshi bazi kwa Kamana imbere y'usengero rwa Jehova niho dukorera urabona ko binanditseko izi ngwara nyene havuyemo ingwara z'umugera wa sida kanseri ibibindi byose babona bibangamira abantu baze baraza. Ego hama nimero yiwanje ya telefone naho mutarayinyaka ni 79 ukene kundondera 279 159 hanyuma 69 14 53 iyo niyo nimero yanje uwumpamagaye umwanya wose ndashira kumwitaba hama kandi twafise kandi n'ubundi buhinga bwo gutandukanya imbyaro ku badamu ibintu nk'ibyo ibyo byose urumva ni ibintu twagiye turiga. Ego ko mu bisanzwe hari abadamu beshi bibaza ati okay turagenda kwa muganga twiteze gwa rushinge chaka kande kagigene n'ibindi turi kumwe ariko no ngaha twafise uburyo natwebwe kama dushobora gukoresha ko nkuko nabivuze abarundi turashoboye. Ego rero aha anye mu ntumbero ndanabashimiye ukuntu mwoba mwigoye mukaza kugira mu bisanzwe n'abatari bazi ngaha aho dukorera bashobore kuhamenya kugira ukeneye kutwitura atwiture murakoze. Reka kumbure tubashimire hanyuma tuzogaruka tugire suite y'iki kiganiro kuko nanje nanifise ibintu byinshi byo kukubaza urumva wazanyimwe iby'ubugumba uvuga ko ushobora gufasha donc ingwara nyinshi nanje ntarinza ahubwo ndatangaye ariko reka tugushimire tuzogaruka ikindi gihe dushimire abakunzi ba Peace International TV dushimire mu cameraman ya Shadrack yari kumwe natwe hanyuma kuri microphone ni Pacifique Nduwimana ariko kandi tubasaba gukomeza kugira subscribe ku batarabikora hanyuma mugire share mugire comment kugira ngo mudukurikirane 5 kuri 5 turabashimiye mwese bye bye.